Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Mu by'ukuri ikibuga c'indege murazi yuko ari irembo ry'igihugu. Mu byo dukora byose ngaha rero dukora mu ntumbero yuko iryo rembo nyene ry'igihugu ryitwa irembo by'ukuri riserukira igihugu. Ingenzi yose ishitse ngaha ikabona igishika cyuruka indege ikabona iti iyi ishusho y'igihugu cy'u Burundi. Iyo shusho rero mwumva yuko itegerezwa kuba ishusho ibereye iteye igomwe kandi yujuje ibyangombwa nk'uko mubibona ahandi, ifise umutekano cyane cyane w'ingenzi, umutekano w'indege, ifise by'ukuri ibi byangombwa byose nk'uko tugenda tubibona muri bibuga by'indege, kugira ngo abaje bose ngaha bumve by'ukuri ko bashitse mu gihugu gisa neza, igihugu kigengwa n'amategeko, gifise ibyangombwa by'ukuri bizobafasha kumererwa neza mu minsi yose bamara muri iki gihugu cyacu. Rero nagira ahanini ndabahe umuco, nabatumiye kugira ngo ndabahe umuco w'ibyo rero mugize iminsi mwumva abana bariya bidogera, kandi murazi neza yuko atari ubwa mbere. Haciye imyaka twumva imyidogo y'abene igihugu n'abagendera kino kibuga bose, mugabo burya nta mwonga uri sato sinoreka ukavuga, ariko mu by'ukuri haraciye imyaka dukorera kuri iyo myidogo, haraciye imyaka dushyira ingufu zidasanzwe mu kugira ngo ibyo byose bagenda bidogera bishobore gutorerwa umuti, kandi twebwe nk'abahajejwe by'ukuri tubikurikirana ku munsi turabona ko intambwe dushitse ko ari intambwe ibereye. Ejo bundi mwarumvise umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, nawe nyene yari yatugendeye ngaha ku kibuga c'indege aho yatanguza cese ibikorwa bigiye gukorerwa ngaha. Nawe nyene yarayivumereye ko hari utunenge. Rero twebwe ngaha, kandi si twebwe gusa, iyo umukuru w'igihugu avumereye ijambo nk'iryo by'ukuri avuga rimwe nawe ukumva gatanu, sibyo none? Rero twarabyumvise, ako kamo twarakumvise, inguvu twari dusanzwe dukoresha ubu tugiye kuzigwiza inshuro nyinshi kugira ngo by'ukuri nako kageso kakiriho karanduranwe n'imizi, kandi turizera ko tuzobishikako. Hariho bitari bike biriko birakorwa byongerezwa ku byari bisanzwe biriko birakorwa, byatumye ingeso zitari nke zaramaze kugabanuka. Rero naho mugabo abene igihugu n'ingenzi zitandukanye cyane cyane aba diaspora, naho hari bitari bike bidogera, ariko mu by'ukuri hariho ibyo bidoga mu buryo butari bwo, hari ibyo bidoga mu buryo butari bwo, ari byo nagira ntangire ko akarorero kugira ngo gatange umuco ejo aho bukera nkumbure bazomenye ingene iki na kiriya bikorwa, inzira nziza irashe bakwiye gucamo iyo bakeneye iki na kiriya n'ibindi n'ibindi. Uburo rero nagira ntange ni bwinshi, ariko bukuru nagira shimikire ko n'ubu bukurikira. Ubwa mbere hoho hariho nk'aba diaspora usanga bafise icyo bita double nationalité, ni ukuvuga ubwene gihugu burenga bumwe. Abo rero iyo bashitse ngaho ku kibuga c'indege
barakunda kugira ingorane mugabo bakabifata kutariko iyo bariko baba abajejwe kubatunganiriza bariko baba babereka inzira nziza y'ingene bikorwa bagasha babifata mu nzira itariyo ubwene gihugu ni ukuvuga iyo uvuye mu gihugu ubamwo cyangwa ukoreramwo ugashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi cy'amavukiro ico gihe uba ufise pasiporo zibiri hariho pasiporo y'ico gihugu bayemo hariho na pasiporo y'u Burundi uko turamaze kuvyibonera ngaha vyama vyashitse mugabo kenshi iyo pasiporo y'u Burundi ugasanga yaraheze ikiringo cayo cararangiye wewe rero ukaba wavuye uvuye wibaza ko uje uzanye iyo pasiporo kugira ngo igufashe kurengana utarishe amafaranga ico bita le visa d'entrée kuvuga n'uburenganzira utangira amafaranga kugira ngo winjire ushobore kwinjira mu gihugu ico gihe rero iyo bashitse mu maserivisi abjejwe arico gipolisi abapolisi baraheza bakabasobanura yamara rero wewe iyi pasiporo yawe y'u Burundi yararangiye ni ukuvuga urupapuro rwose ruguha uburenganzira bwo kuva mu gihugu winjira mu kindi rutegerezwa kuba n'imiburiburi ku mategeko international n'imiburiburi rutegerezwa kuba rukwije amezi 6 kugira ngo ushobore kukoresha ico gihe rero hariho abazana izaheze amapasiporo yaheze haciye nk'imyaka 3 5 ngahe nabo baciye umwaka umwe mugabo iba yaraheze ico gihe rero agaca atangura impari nyinshi agacabona yuko umengo bariko baramubonera kumbe bariko bamubwira ibintu byumvikana bakurikije amategeko mpuzamakungu mugabo we akabandanya yibaza ko naho pasiporo yaheze ko ari y'u Burundi ko afise uburenganzira bwo kurengana ivyo byo kuriha amaviza atabikoresheje ko uwe kuri we yitwa ko ari umurundi ivyo rero sivyo babifata kutariko nico gituma rero abajejwe kontrola impapuro zinzira baheza bakamusaba kuriha visa kugira ngo ashobore kwinjira akoresheje ya passport y'igihugu aje avamo rero ivyo oye babitahura nabi mugabo twagira vraiment tubitangire ku muco ko uko niko bimeze saha mu Burundi honyene no mu bindi bihugu nuko nta passport yataye ikiringo cayo yarangije ikiringo cayo ushobora gukoresha ngo winjire naho hoba mu gihugu wavukiyemo ivyo rero nibaza yuko boza barabitahura bamwe baca bagenda bakaja mu marezo sosio upolisi ngo canya sigiturire ntibakwasi igiturire bagusabye kuriha visa yawe mu buryo bwumvikana mu buryo bugaragara kandi iyo urishe visa baraguha resi kuvuga agapapuro urihiye kwa amafaranga ukagenda ugatwaye kiretse igihe batoguha ako gapapuro kayo amafaranga urishe niho woca ugenda uridoga ko bakwibye cyane bagusabye igiturire n'ibindi ivyo nibaza yuko twumvikana ko dushimye kwitangira ku muco kugira ngo ejo aho bukera imyidogo ijanye n'ibibazo n'iki kibazo izogabanuke canke iranduranwe burundu ikindi gikunda kugira gushika nikijanye no gusubiza amafaranga kirajanye n'iki mejeje uko iyo urishe visa yawe nuko gusika kiraba bose ukuvuga kiraba abo ba diaspora babaje bazana ama passport abiri mugabo kiraba nizo ngenzi zose zitwemera ngaho ubu twagize imana uburundi buratanga uburenganzira bwo gushobora kuva mu gihugu runaka ukaza ngaha mu Burundi ukarihira visa canke ukariha amafaranga y'ugo rupapuro canke ubwo burenganzira baguha bwo gushobora kwinjira ukaburihira ngaha ku kibuga c'indege
murazi ababimenyereye siko byahora nta n'ikiringo kinini giheze uburenganzira butanzwe na leta y'u Burundi. Ico rero ni ikintu cyo kwishimira cyane kidufashiriza ingenzi ushobora kutugendera mu buryo buborohera. Wowe ufata pasiporo yawe hanyuma kuri indege ukaza hanyuma ubwo burenganzira ukaburondera gakuka cy'indege. Rero hariho benshi rero iyo bashitse bagenda hajya kuri comptoir barihira kwa amaviza hanyuma amafaranga igipolisi gitanga viza gisubije ngo ntibamenye irengero. Kubera iki? Kuko benshi iyo bashitse ngaha usanga baje bakiriwe n'abantu twe tutabatuzi. Pasiporo yiwe bakayihereza uwo muntu yaje kumutegera ugasanga nawe agiye kumuhira visa. Ayo mafaranga rero asubijwe kenshi murazi nico y'abarundi twamenyereye yuko iyo ukoreye akantu keza utanze service runaka karoro nko mu mabare mu restaurant iyo wakiriye umuntu neza ukamukorera neza ibyo utegerezwa kumukorera twamenyereye ashakora mu mufuko ngwakira agafana. Ivyo rero biratumugaje cyane nabyo bitwononera ngaha kuri aeroport kuko usanga benshi bafise iyo mico bagendana iyo migenzo. Rero abo rero baza kurihira amaviza abandi ayo mahera basubijwe baca bishira ku mufuko mwene kuyatanga gaca agenda aridoga kuko ntiyasubijwe agenda aridoga yidogera igipolisi ngo ca ndiriye amafaranga narishe amadolari 100 amadolari 10 nategeza gusubizwa baririra. Ivyo rero biratwononera cyane nico gituma ubu twafashe ingingo yuko umuntu wese aje kurihira viza ngaha ku kibuga c'indege kugira yinjire mu Burundi ategerezwa kwizira wenyene kuri comptoir bakamubona kugira ngo bamwihere bonyene ayo mafaranga. Ivyo rero kuva aho dufatiye iyo ngingo byaragabanutse niki shimyo kivugira ngaha kugira ngo abo bose izo ngenzi zose zitugendera baze babizi abo ba diaspora hamwe n'abandi baze babizi yuko atavyo gutuma umuntu ngo genda ihire visa ngo genda ibi n'ibi byikorere wewe ayo mafaranga asubizwe wewe nyene uko amaze kuja mu minwe y'abandi ico gihe kugira ngo yaronke ntibyoroshe. Ikindi nagomba kushikiriza ngaha nikijanye no kubahiriza umwanya kuri uwo wese aje gufata indege kugira ngo afate urugendo. Ico kiraduteye ingorane cyane nk'abajejwe iki gisata cy'ivy'indege n'ibibuga by'indege. Ni ukuvuga benshi iyo baguze itike y'indege ntibihutira kuraba umwanya utegekanijwe kugira ngo abe yashitse ku kibuga c'indege. Ugasanga ashitse indege canke amaserivisi yari kumwakira yari kumutunganiza kugira ngo ashobore kubandanya kuri indege, agasanga ayo maserivisi yarangije akazi yugaye. Ico gihe hagashatangura impari nyinshi kuko ushitse ku muryango honyene bashaba kumenyesha ko wajucerewe ko rero ata burenganzira ugifise bwo kubandanya kuko amaserivisi ari kwakira gutunganiza abayugaye. Agashatangura impari nyinshi n'imyidogo myinshi. Bamwe rero bagasha basimbira kuri mwe navuga ya marezo sosio n'ibindi amaudio bakarwika hirya no hino ngo ikibuga c'indege ntigitunganiriza abene gihugu, ntigitunganiriza ingenzi,
n'ibindi muramubyumva ibivugwa. Ibyo rero nshimye kubivuga kugira ngo dufashanye by'ukuri, uwo wese afise urugendo ejo aho bukera yitwararike kuraba amasaha aba ategekanijwe yo gushika ku kibuga cy'indege kugira ngo ejo cyangwa Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.